kumviriza radio PCFM ry'ugwaruka radio mushobora kumviriza ikiriraho amasaha 24 kuri 24 muciye kuri website akaburungu radio PCFM akaburungu homa makuru mu Kirundi mukaba murakurikira kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu mu Kirundi. Turi ku munsi wa kabiri w'igenekerezo rya kabiri ndamukiza umwaka w'2024. Aha makuru twabateguriye nayo agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Nubu agatogwasa abandanya kuburabuzwa n'abamukumiriye mu mugambwe wiwe, aha akagirizwa kuba yarivye ibikoresho by'akazi by'uwo mugambwe, nyamara we akabona ko aribo bavyivye inyuma yo gusitura inzugi bakinjira ku ngufu muca mu vyumva. Mu ntara ya Cibitoke naho harasubiriye gutogwa ikiziga c'umugabo w'imyaka 30, kikaba cari mu murima hari mu mpera z'indwi twaraye dusozereye, kikaba cyaciye gihambwa atamatohoza akozwe. Ingozi ho havugwa abantu batatu bahitanywe n'isanganya ahitwa Ipniha. Iyo modoka ikaba yariko iva mu gisagara ca Ngozi ari kuimana uheze navyo muca mu vyumva mu kanya. Makuru saya gusa tubafitiye n'ayandi twabateguriye avugwa mu bindi bisata. Gumana na Jevia Tortori aragira mu ngungira ndabashikirize, n'abandi ko ndafashwa na Yves Irakoze ubuhinga bw'ivyuma. Kaze mwese nido Radio Pisafa. Nyewe ipromisanze ari mbi tanke yatsinze amatora, yatsinzwe mu matora gacuza ukagira kumbure bibi bisumbirije ivyo iprona yaho rigira ni novuga ko ari bibi bisumbirije. Mugabo Frode yatwaye amezi 3 nonga gatoye yatwaye amezi 3 ubutegetsi bwa gisirikare burayitembagaza. Ndafise itangazo nari ndavuga ati kuvubu jambo ntari guciriyemo warumba rero ndabivuga nakure turahaza ubonde kajenga heza nakwitonde warumba rero ngo mvuge basi banda ahubwo ntiwosanga kabivuga sinari ndaguhaye jambo sije ndanarikanga ngaha. Ntara ya Ngozi imvura yaraye ihitanye abantu 5, ibitungwa, amazu n'imirima ejo haheze kwi Pasika. Igenekerezo rya 31 ntwarane imvura yaguye mu masaha y'umuhingamo yarahitanye abantu aho ku mutumba Murama zone Gatsinda komine Mwumba hapfuye umutamakazi w'imyaka 50, inzu imusidukiyeko nayo ku mutumba Rubari komine Busiga. Iyo mvura yahitanye abana 2 batwawe n'amazi y'uruzi Nyamyungu. Uwundi mwana yahitanywe n'iyo mvura avuka ku mutumba Kajaga muri komine Mwumba. Iyo mvura kandi yarahitanye umwana w'umwigeme afise imyaka 15 ku mutumba Rusuguti wegeranye n'igisagara ca Ngozi. Amakuru dukesha abajejwe intwaro ku mutumba yabereye ko ivyo vyago makomine 3 ariyo Busiga, Mwumba na Ngozi, yemeza ko iruhande yabo bapfuye bari hari n'abakomeretse. Mu bitunzwe n'abanyagihugu inkoko zirenga 15 zarapfuye, amazu yarabomotse n'imirima yababa ihegitari 100 iri ku kiyaya ca Kanyaru yaratwa n'amazi. Imihiryango yose yakozwe ko n'ivyo vyago isaba ko abagira neza bo bashikako muri bino bihe bitaboroheye. Ikiziga c'umugabo caratowe mu murima w'imyumbati kuri uwa gatandatu
Kwibarabara ry'indwi ku mutumba Kaburanwa muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke yaciye ahambwa ubwo nyene kwitegeko ry'abajejwe intwaro muri komine. Ico kiziga c'uwo mugabo w'imyaka ishika 50 cyatowe kuwa 30 Rusama umwaka wa 2024 hafi isaa 10 z'umuhingamo. Cabonywe ku metero ziri munsi ya majana 5 kuruzi Rusizi rugabura Uburundi na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku bw'abashinga ntahe. Ico kiziga cyari gifise ibikomere vyinshi, abarovyi nibo bakibonye ubwa mbere. Rimwe mu masoko yo mu gipolisi rimenyesha ko uwo yishwe amaguru yiwe n'amaboko yari abohanije gushika kwizosi. Iryo soko nyene rimenyesha ko uwo muntu yoba yiciwe ahandi akazanwa ikiziga kiza gutabwa muri ico kibanza. Musanteri wa komine Buganda yashitse kuri ico kibanza aremeza ayo makuru. Pamphile Hakizimana yategetse ko ico kiziga gihambwa, ubwo nyene yasiguye ko yabikoze uko mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu indwara zishobora kubatera. Hakizimana avuga ko ico kiziga kitamenyekanye kandi cyariko kirabora. Abanyagihugu barasaba ko haba amatohoza yimbitse kugira ngo hafatwe abakora ubwicanyi muri iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ingozi hari abantu 3 bapfuye, abandi 3 barakomereka bivuye ku isanganya. Iryo sanganya ryabaye kuri uyu wa 31 Ntwarante umwaka wa 2024 nyuma y'isaha 6 z'umutaga, aho imodoka yo mu bwoko bwa Probox yariko iva mu gisagara ca Ngozi igeze ahitwa Buniha muri komine Ruhororo yagize isanganya. Iyo modoka yagonze umugabo n'abana biwe 2 ica isimba ibarabara iseka uruhome rw'urusengero, haca hakomereka abantu 3 harimwo n'umwana. Ubwo nyene umwana umwe na se baciye bitaba Imana, uwundi mwana arahava yitaba Imana ashitse ku ivuriro. 3 bakomeretse bakaba bariko bavurirwa ku bitaro vy'Imutaho mu ntara ya Gitega n'ibitaro bikuru vya Ngozi. Ababonye iryo sanganya bemeza ko uwugendesha iyo modoka n'uwo bari kumwe baciye bahunga kubera gutinya kwicwa n'abanyagihugu bafashwe n'agashavu. Abajejwe umutekano muri komine Ruhororo baremeza ayo makuru bakongera ko impanuro basaba abagendesha ivyuma kwiyubara bakagenda ku muvuduko ugereranye. Abatari bake mu Burundi bashobora guhura n'ikibazo c'indwara yo mu mutwe batari buronke aho bivuza bivanye n'ibibazo vyinshi byugarije Uburundi bitari butoregwe inyishu, kuko abarongoye Uburundi bahisemo kwirigwa batayaya nk'imwe mu nzira ibafasha kwirengagiza ibi bahanze. Biri mu mwihwezo wakozwe n'ikinyamakuru Bigabiro News Leta mu nkuru yaco yo kuwa 25 Ntwarante umwaka wa 2024. Byinshi kuri ubwo mwihwezo twabitorokanijwe na Odas Kaburo. Bikuru muri ivyo bibazo bihanze Uburundi n'abarundi bigatuma abarongoye Uburundi babihungira mu kwirigwa batayaya, kuko biba vyabarenze babuze inyishu yavyo. Ni nk'ikibazo c'igitoro, ikibazo c'umuyaga nkuba n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ariko ararenga inkombe ku rugero rudasanzwe. Bigabiro News Leta muri uwo mwihwezo baheruka gushira ahabona bakabona ko indongozi ziramutswa Uburundi mu kwirengagiza ivyo bibazo bisa n'ivyabagoye gutorera inyishu mu kwisamaza no gusamaza abarundi. Baca batunganya ibikorane canke bagahimbaza iminsi mikuru itari ngombwa, aho
aho usanga indirimbo zisamirana, zimwe muri zo zininahaza Imana, izindi arizo gushemagiza umugambwe CNDD FDD, aho usanga abazitamba ivyo Bigabiro News leta yise gutayaya higanjemwo abakenyerera rugamba. Abo nabo n'abakenyezi bavuga ari kijana mu mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi mu Burundi. Abandi nabo birirwa batayaya muri izo ndirimbo n'abashikiranganji, abashinga amateka n'abakenguza amateka, babura amatari na bamustanteri, usukiranije na bamwe mu mbonerakure ziba zatororokanijwe mu mihingo itandukanye igize Uburundi. Ku bwa Bigabiro News leta bakabona ko uko kwisamaza kwa bamwe muri izo ndongozi uretse bo ubwabo n'abanyagihugu babuze ayo bacira nayo bamira, bivanye n'ibibazo byinshi biba hanze bisa n'ivyabaye akananira abahinga, ntibikuraho indwara yo guta umutwe isa n'inkurikizi mbi ku Barundi isinzi, udasize inyuma na zimwe mu ndongozi nyene, indwara batazoronka naho bayivuza bivanye nuko ibitaro bimwe rudende biri mu Burundi bizwi ku izina rya Rojanti navyo nyene nk'ibindi bitaro byaba ivy'akarorero canke ibisanzwe, ikena ry'amazi n'umuyaga nkuba ntivyabisize inyuma. Bigabiro News leta bagasozera bavunira akagohe abarongoye Burundi mwa kino gihe ko bari bakwiye guhangana n'ibibazo bibarenze, bakareka iyo ngendo yo kwirirwa batayaya kurusha isazi zirundaniye ku gace gato y'ikinyama, nk'imwe mu nzira bahisemo ibafasha kwirengagiza ivyo bibazo byose bihanze Uburundi n'abarundi, ahubwo nyabuna baje ku kivi, bareke gutakaza umwanya kuko Uburundi bugona buri maso kandi burira ntibushika ku mpeshi. Umusuri izina ikinyoma kizokubitirwa ahashashe, na rirya iyo buza kuba ubwumwe bwari kuba ikindi. Dasi Kaburo urakoze. Ndanakumenyesha ko hari abantu 6 bafunzwe bazira kurya impongo. Abo bantu bo muri zone Gatumba mu misi 3 bamaze bafunzwe, bagirizwa ko babonye impongo yitembereza maze ntibayihanganira baca barayibaga barayifungura, bagiheza kuyihereza. Inkuru ntiyatevye kumenyekana, igipolisi gikingira ibidukikije cyaciye kibata muri yomi. Kari agashashi k'impongo gashobora kuba kari gahunze iyi myuzure itegwa n'uruzi Rusizi, n'ibikoko birahanzwe cyane ibitaryama ahantu hakanye nk'impongo, bishikirizwa n'umukuru w'umutumba wa karitiye ya 3 mu Gatumba. Avuga kandi ko uruzi Rusizi rushobora kuba ruriko ruravogera ishamba cimeza rikingiwe rya Rusizi. Abanyagihugu bo mu mihingo itandukanye baridogera ingingo yafashwe n'abarongoye Uburundi ko atawemerewe kuvana umwimbu w'imwikomine imwe awujana mu yindi atabiherewe uruhusha na musanteri wa komine. Ibi bakabona ko biha akaryo imbonerakure mu kwikika mukiza biba abanyagihugu, bavuga gusarura ibyo barimye mu yandi makomine, babagiriza ko barenze ku mategeko. Inkuru ndende na Jean d'Arc Gikundiro. Iyo myidogo ku banyagihugu bo mu mihingo itandukanye igize Burundi ifatiye ku ngingo yafashwe na bamwe mu bategetsi ko atawemerewe kuvana umwimbu mu ikomine imwe aja mu yindi atabanje kwerekana igipapuro yahawe na musitanteri wa komine uwo mwimbu watunganirijwemwo. Ibibonwa n'abanyagihugu ko ari ngingo y'agahotoro kuko ata muntu yarakwiye kubuzwa uburenganzira bwo gutahukana imuhiriwe utwo yarimye hatarinze kwitabwaho, utwo yarimye bataraje aho yabirimiye. Imwe muri izo zimburwa birabwa n'iyo ngingo bikaba ari umuceri n'ibigori. Kubwabo banyagihugu bakabona ko bisa no gutanga akazi kumbonera kure, aho usanga zakwiragiye mu mihingo itandukanye hamwe na hamwe
canke zigashira amabariyeri mu mabarabara yaba ayaboneka canke ayataboneka kuko ahenshi zirambika akagozi muri izo nzira canke zikicara mu tugwi zakubona hari ico uhetse kwikinga canke kwipikipiki canke mu modoka warengana ako kagozi batambitse mw'ibarabara ukaba ufashwe n'ikosa rya mbere ryo kugonga bariyeri ubwo kugira ubave mu vyara baguca ayo bifuje yose wamara kuyabaha bagaca bagutegeka kuzana urupapuro wahawe na musitanteri ruguha uburenganzira bwo kunguruza umwimbu uvana mu ikomini imwe ujana mu yindi warubura bakagutera ubwoba ko bagire babishikane hejuru kubwo gutinya inkurikizi yavyo bakagutegeka ayubaha bakabona kukurekura ukabandanya aho bikaze kurusha handi ni mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura ahahoze hazwi ku izina rya Bujumbura Rural Bubanza n'ahandi kubwabo banyagihugu bakavuga ko iyi ngingo ari iy'agahotoro kandi ko ikamira mucoze imbonerakure mu kwiba abanyagihugu bavuye gusarura utwo babiriye akuya kandi ko itsimbataza ingeso mbi yo kurya igiturire mu Burundi bagatakambira bene gufata iyo ngingo ko boyihagarika kuko iboheye amaboko imugongo abanyagihugu kandi ko babuze ayo bacira nayo bamira bagatakambira bene gufata iyo ngingo ko boyihagarika kuko iboheye amaboko imugongo abanyagihugu kandi ko babuze ayo bacira nayo bamira. Jean d'Arc Gikundiro nawe urakenuye ndanakumenyesha nawe yuko inzego nshasha zirongoye CNL zatangaje ko amatohoza ariko araba ku matungo yibwe n'abahoze bagize ibiro vya politike vy'uwo mugambwe. Nestor Girukwishaka ubu arongoye uwo mugambwe yamenyesheje ko mu kiganiro kubamenyesha makuru nkuko twabibabwiye ku munsi w'ejo aho bavuga ko basanze bimwe mu bikoresho nyamukuru by'umugambwe vyaranyitse. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaza Albert Maheki. Ivyo vyanyurujwe n'ikimangu ibikoresho bijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi ibikoresho vyo mu biro ibitambara ubutunzi bujanye n'amafaranga nk'uko Girukwishaka Nestor yabidondaguye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku murwa mukuru w'ubudandaji Bujumbura. Yatomoye ko ivyo vyavuye mu mugwi washizweho n'ibiro bishasha kugira ngo ugire urutonde rw'ubutunzi bw'umugambwe CNL. Mw'itangazo ryiwe umukuru w'umugambwe CNL yiyamirizwa yatangaje kandi ko abogerageza gukoresha ku buryo butemewe ivyo bikoresho hamwe n'ibindi bimenyetso vy'umugambwe CNL ko ashobora guhanwa hisunzwe amategeko hagatorwa asa umushingamateka. Indongozi ya kera yiyamirizwa yakombowe mu ntango za ntwarante guheze mu ikoraniro ridasanzwe we yita ko idakurikije amategeko habona ahubwo ko ivyibwe bizotangwa n'indongozi z'ubu. Asigura ko binjiye mu ngoro y'umugambwe CNL ku nguvu babanje gusitura imiryango. Haratewe impungenge n'ihagarikwa ry'abanywanyi biwe bariko barahagarikwa agasakisaki abandi bakaba bariko bagandagurwa bunyamaswa. Mu ntango zindwi umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe ibibazo vy'intwaro yo hagati mu gihugu Pierre Nkurikiye yari yatangaje ko harabiyita abayoboke ba Uwasa gato batembereza inzandiko mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo abanywanyi ba Rwasa bazitere ku mukono. Yavuze kandi ko hari ubutumwa buhanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi bwo gutera ubwoba bamwe mu bategetsi b'igihugu. Petero Nkurikiye yavuze ko abo bantu batezwa guhanwa hisunzwe amategeko akabagereranya mbere n'inkozi z'ikibi. Albert Maheke ndagushimire. Ni bitera soni kubona umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yirirwa aravuga indiya gusa nkaho umenga yagenywe muri ayo mabanga agiye kudandaza indiya. Ibiheza bigatanga ishusho mbi ku Burundi bivugwa na Roza Hakizimana tumutegabiri. Ibya CNDD-FDD birateye isoni n'abantu batokurirwa barigora cyane. Abantu bogira manifestation ijya ntwaro twoyikura kuko uri kuraba ibyo Ndayishimiye avuga nta ibiranateye n'isoni ku Barundi biduha ishusho ribi cyane. Nta mu president n'umwe kwiye
isi aravuga nk'ibyo Ndayishimiye avuga yubahuka kuja aravuga ibintu vy'indya ukamengo yagiye kudandaza indya ukamengo n'ibyo bintu kuri we bimugwaje nta kindi aranadutera isoni suyo niyo kwirirwa aranapfunga abantu yarakwiye kwitangira imihoho akigira kuko icyo kibanza kiramuroka ntacyashoboye nta kibanza cy'ubuperezida akwiye abantu ntibabyumve kandi bavugireho bavuga ukuri kurazigwa niho wozira ukuri nta ngorane mugabo kuvugwe wokwicwa uri umwe wogenda uri umwe mugabo ukagenda wakuvuze uko kuri ukakwerekana kugakiza benshi niko jewe ndabibona. Ku kibazo c'umugwi seni ujejwe gutunganya amatora umupfasoni Roza Hakizimana abona ko atamatora aciye mu kuri uwo mugwi wotunganya kuko kuva CNDD-FDD yakaja ku butegetsi aribo bawushiraho mu ntumbero yo kwama biba amatora agasaba abarundi kuva hasi bagasenyera ku mugozi umwe bagashira ahabona ukuri atagutinya. Ongera mutege abiri Roza Hakizimana. None kuva CNDD-FDD ija ku butegetsi hari n'umwe ari kwigera yitora nibama biba amatora siko bameze Deniyerema ntiyari yatsinze Rwasa ntitwabibonye n'umugwi wari uri hose ni umukuru wayo ntiyabivuze akavuga ati nihenze ati mu nyuma rero bagaca bagira amayeri yo kuja kugira ngo bashireho bamushana imbere ya tribunal constitutionnel kugira berekane ko Ndayishimiye ari wakwiye kuja ku butegetsi. Ikindi kintu cabaye kandi wewe ejo bunini yavyivugiye ati hari imanda ya kabiri ndabasabye ati ya mbere yo hariyo mwambaye ati nije ndayibasabye none ivyo byonyene ntibibaha umuco. Abarundi bakwiye kuja hamwe gusa bakerekana aho bahagaze badatinya kuko ivyo batinya vyizo mbonera kure abarundi nibava hasi mu makungu hose bakava hasi ivyo vyembonera kure ntacyo bizoba bikivuze bazopfana ivyo bigwanisho baronse atani ico bimaze atari ukwica bene wabo birirwa barica abantu b'abanyuruzi birirwa documentation ubu bafise documentation bafise inyito polisi iyo bashaka kunyuruza umuntu ntibatangwa kugenda n'imodoka ya polisi cyangwa ya documentation ngo bamutore bamukure n'aho aryamye bace bamujana bamunyuruza ivyo ntibabitinya turabizi nicyo gituma abantu batobwira ubwoba bwo kumanifesta mugabo manifestation jewe ndayihamagarira cyane abari hanze dukeneye imigwi y'abari hanze bitwa ngo badutwara ko turafise abadutwara turafise abo muri politike bitwa ko ari abakuru b'imugambwe turafise abo mu bakuru b'amashyirahamwe turafise abakuru b'amaradiyo nibatuvane hasi bonyene kuko no mu Kirundi baravuga ngo nta ngabo zitagira umutware batuvanye hasi twese tuje muri manifestation twerekane amabi akorwa na leta ya CNDD-FDD. Uwo yari umupfasoni Roza Hakizimana yahoze ari umushinga amateka mu Burundi ubu akababarizwa mu buhungiro. Mu Rumongeho ibikorwa by'abahuza ngo vyatumye amatati agabanuka ivyo bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu baba ku mutumba Mutambara wo muri zone Gatete komine n'intara ya Rumonge bamenyesha ko kuva urwego rw'abahuza rutanguye gukora amatati yagabanutse bamenyesha kandi ko umwanya bakoresha bagiye gukurikirana imanza mu masentare wagabanutse ariko naho bashima bamenyesha ko hakiriho ututagenda neza bimwe mu vyo bashikiriza bitagenda neza ni nko guteba gushira mu ngiro imanza zimaze gucibwa baranatunga agatoki bamwe mu bahuza badakora neza ibikorwa vyabo. Ku ruhande rw'abahuza bamenyesha ko bagerageza gukora ibishoboka kugira imanza zihute. Kubw'umukuru w'abahuza ku mutumba Mutambara ku manza zirenga 370 bamaze kwakira izishika 270 ziramaze gucibwa no gushigwa mu ngiro. Amakuru twari twabateguriye nahagarukiye
mwakoze mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo. Shimire uruganda rwacu rwayatorokanije hamwe na Yves Irakoze yari mu buhinga bw'ivyuma, nayo jewe Viator Tori haragira mu ngo nabashikirije duhana isango ku munsi w'ejo naga kwanyu.